niba bashaka intambara nditeguye kandi intambara nzobashozako bonyene izobabera intambara imwe batigera babona kuva bakabaho. Mwana wanje ivyo bintu uraraba uvyitonde, ibi nivyo biriko birasambura umuryango. Uwo mukobwa nta kuntu warekana nawe kweri kugira musubire mushire hamwe n'umuryango wawe. Ubu uraba umuryango warawirutse, ubu ntukiba muhira ngo nukubera uwo mukobwa. Nawe nta kuntu worekana nawe. Mama, umuryango nyabaki w'ikibi w'ububisha. Mama, busigaye nicuza kuba naravukiye mu muryango jewe mvuga nitwa ko n'umuryango mbamwe. Mama, nimba ari gusambuka ho umuryango uzosambuka. Mwana wanje naco numva norenza ku cifuzo ciwawe. Nyabona ko urwo rugamba uzorugwana ukarutsinda. Amahirwe masa mwana wanje ndagufatiye igiburyo. Nawe ubundi naco mbona norenza ko ku cifuzo ciwawe. Rero ngira ntahe sinzi ko mperekeza. Kagenda kurenze imitwe y'inzuzi. Sawa.
idiri naguhaye kunanira gute urashobora kunsigurira papa urebye nako nagize uriya muntu aramufashe ageze ku mufiro mbona haje umuntu kwiteza imbere. Stop! Ukuntu ndakwemera n'ukuntu nzi urinda mu rugamba umuntu yoza agatuma uva muri moto. Papa arazi gatimba mu rugamba ariko byari bigoye twari bavure turaburizwa bari bavure bamfata niyo mpamvu naciye mpitamo kumurika ndahava kugira atambone. Urumva muri make ubu ntugishoboye akazi. Papa ntibivuze ko nashoboye akazi ako no mu kazi ashobora kuzamo abananiza ku kandi. Okay, umviriza hagikuba kiracika ukora uko ushoboye kose ajya amasanamu jo afise uyazana turumvikanye. Ivyo birakunda papa kubona uriya mukobwa wawe uhaba turi inshuti nzogenda badahari. Ivyo byo kuba inshuti ntibindaba icyo nkeneye nuko ajya amasanamu ndayabona nkayakipinga. Ako ni akazi kuruje nta kazi na kamwe kanira nakariya kazi mubona neza bitabona ariko sawa reka ndagupima ijyanyuma. Sawa. Amilia, uriko urarira? Jo, reka kurizwa niki? Icyo bariko bavugana na mama we byose nabyumvise. Arakwiye ntumvise. Amilia, ufise ubwoba bw'iki? Ndahari. Kandi igiti kirakurira mu babaji, sivyo? Ntakizoba, byo wumvise byose bihangane. Jo, n'uwo muryango wawe nturanyuka ubu nawe muriko murantegurira. Amilia, sivyo? Nakubwiye ntugire ikibazo. Ibintu byose ndabifise muri control. Nta na kimwe bagyashobora gutwara. Nta na kimwe. Sivyo? Ahubwo rihamera gutwara uraruhuka. Jo ya. Ntabyo kuruhuka ngaho. Mbwira. Ibanga wabwiye mama wawe kufise. Ibanganya bake. Kuva ku ntango ndakuzana kuba ngaha byose nari ndabizi. Ariko nari narazi kubikubwira. Amilia, hari carte memoire yari muri appareil muri wanyu. Basanze iriko amashusho y'ibintu byose y'ukuntu papa yagambaniye mu muryango wawe. Nari ndindiriye ko ukira kugira ngo dushobore kubashikana imbere y'ubutabera. Amilia, uwakoze icyaha ari we wese ntayizo mukubita mu gahanga. Neza. Ego. Madame Shira. Shira ngaha manzi uvugana n'umukobwa wawe. Ego. Amilia, ni sawa? Sawa. Meze neza. Nagutegurira reka duno munsi. Kugira ngo uzoze uragira urwibutso
souvenir mu cyongereza twe duciga twavyita remembrance urabyo bakabona ka wow bakabona akona kaguhaye ahugeze amasanamu niyo mbara gusaza rero ushitse umaze kugira mu imyaka yacu zozuribuka ngene byari bimeze kiri muto papa rero kagira neza ndagashira ariko kameze neza kameze neza kanako nivanye mu bubiri gaje ubundi gemerukira Brussels gasuzumura checking urabe raba neza aha urugo ndabona rwarabaye urugo amanyera hari hehe mabuje nawe haje ega nawe vyokubera bana yinkwise mabuje reka sha reka uzi ibibazo umuntu aba afise ibibazo nifitiye sivyo kuberwa n'iryo zina rya mabuje aha reka ivyo tube tuvyibone nawe bitobera nuko biteba gushika hama amakuru ya Jo arihe ko nicaye hano nkaba ntaramubona je yatoye Amilia kwa muganga hama uwo Amilia we ninde kurarezi ko yibana Amilia nyene n'umukobwa wa ngaha w'impumyi akundana na Jo nibyo n'impumyi Hato gatoya sawa ni sawa oya ntabwo ndafungura none se ko mwatetse byagenze gute Amilia byagenze gute bamuvuye sawa byose ndabikora nta kibazo ndabikora ariko ngaha muhira hari umushitsi akurondera yambwiye ko mwahoze mubana
Ngo mwahoze mu bantu bwa mbere ariko yari yarakubuze nubari ngaho muheraje kukurondera. Murashika sangahe? Sawa hinga ndamubwire hinga ndamubarire. Sawa. Sawa. Woba wifuza gusumira mu Bushinwa n'ahandi hatandukanye ku isi no gutuma imodoka y'ubwoko bwo aribwo bwose wifuza? Woba wifuza kwandika ku mipira, ibidodo, kugwiza ibitabo, amabashi n'amabanderole? Kaze muri MC ntuzimire. MC Electronic Service Innovation ni entreprise gufasha kugura ibidandazwa mu bihugu bitandukanye en ligne. Igufasha kandi kugura imiduga nka Subaru, Mercedes-Benz, Nissan n'izindi nyinshi. Abasumira mu mahanga nabo MC ifite agence en douane ibafasha kudedwana ibidandazwa no guharuza amakori muri OBR. MC kandi ifise na mini imprimerie ifasha abifuza kwandika ku mpuzu, serigraphie, kugwiza ibitabo, amabashi, amabanderole, ibidodo, gukoresha design zitandukanye n'ibindi byinshi tutadondaguye. Akabijya rero ku bajeunes chômeurs et entrepreneurs, MC yaje nk'inyishu. Ifise umugambi wo karihiriza ubumenyi gwaruka mu bigezweho kandi gafashiriza umwe wese mu mpano afise. Ikongera igatanga impanuro ku bijanye n'intunganyo y'imigambi ku bagize imigwi itandukanye n'amashirahamwe ku buntu. Kaze muryoherwe na service za MC mubifashijwe n'abakozi b'inzobere hamwe n'ibikoresho bijanye n'igihe. Mufite ico mubaza akura kuri 79 84 24 14 canke 69 41 55 43. People concentrate and forget the past year. Kuba it's a weekend. Rotating